Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV aherereye. Uyu numwanya wa yandi makuru agezweho kuri wa gatanu kw'itariki 9 ukwezi k'umunani 2024. Turabahaye ikaze mwe banywanyi mudukurikiye muri mu bisagara bitandukanye aribwo Bujumbura, Gitega hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye hirya nino mu gihugu c'u Burundi. N'abari mu ntara namwe turabaramukije, abari mu bindi bice bitandukanye bihana imbibe n'u Burundi, abari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabahaye ikaze, turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira amakuru tubagezaho, yaba ariko haravugwa mu bisata bitandukanye mu politike, agateka kazi na muntu, ubutungane, umutekano, ivurwa mu ntwaro, imigenere y'u Burundi n'amakungu, bitangazwa n'ibimenyesha makuru hamwe no ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari ibitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigenewe bene gihugu hamwe n'ayandi menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya anino. N'umwanya rero tugiye kubageza ko inkuru tuza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ingingo ya mbere tuza kubagezaho ni yifatwa bunyuruzwe rya Gabriel Banza Witonde, uwo no mukuru w'umugambwe APADER yaraye akubiswe atako aranyuruzwa, Imana irakinga. Hari igihe c'isaha 3:02 hariya ku kiraro ca Gikoma cerekeza mu ntara ya Bubanza aho yaratahutse ari kumwe n'abandi muri taxi. Nkuko yabishikirije ari ku musego ngo intandaro ya vyose n'abapolisi bakorera kuri ico kiraro bariko bakubagura umushoferi wa taxi bashaka kumwaka igiturire kuko yari yarengeje abantu. Banza Witonze Gabriel akaba yakubiswe n'abapolisi ndetse baca bamujana mu gasho ka zone Kinama aho yaraye nk'igihe c'isaha indwi z'ijoro, ngo baraye rero baraje kumurekura atahe nawe aranka gusohoka ijoro. Ubu rero akaba agwaye kubw'ububabare yagize mu mugongo aho mbere afise n'ibikomere vyaho bamukubise amasentire y'igipolisi. Umukuru w'umugambwe APADER akaba asabira abapolisi bamukubakwiye ko bokurikiranwa ndetse n'amabi akorerwa ku kiraro ca Gikoma iyo bugorovye agahanwa. Turaza kubigaruka ko rero mwumvirize uko uwo mukuru w'umugambwe Gabriel Banza Witonde harongoye APADER yoba yakubagwe ndetse n'ivyabaye vyose muri iryo joro. Turaza kugaruka ku yindi nkuru kandi ya kabiri nk'uko amasoko yacu atugeraho. Haravuga ko perezida w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yoba agiye gufata mu bintu ikibazo c'intwazagabo zitanu zo muri BSPI n'agape zifunzwe zizira amafaranga yatanzwe na perezida w'igihugu ca Chad. Turaza kubigarukako. Yindi nkuru tuza kubagezaho ku buryo bw'itonido n'iry'ifungo ry'Umutama Gaspari Basigane yoba yaraye yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba. Uwo rero akaba ari umwunganizi w'umunyamabanga mukuru wa leta canke assistant du secrétaire général du gouvernement, yafashwe n'iperereza ku wa 4 w'indwi yahera. Ubu rero akaba yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba. Turaza kubagezaho rero imvo yatumye afungwa. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabatunganirije mu kanya gatoyi masegonda za ni inkuru imwe ukwayo kandi mu buryo bw'idonido. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenza bawe kugira badacikwa. Turabahaye kaze. Tuhejeje kubivuga mu buryo bw'impfunyapfunya, umukuru w'umugambwe APADER yaraye akubiswe bikomeye n'abapolisi baca bamutwara bamunyuruze, Imana irakinga baja kumufunga aho ari ku musego rero ariko aratabaza. Byose byabaye mu ijoro ryakeye ry'uno wa kane ku itariki 8 ukwezi k'umunani 2024 igihe c'isaha 3:02 byabereye neza na neza ku kiraro Gikoma kigabana Bujumbura mbere na komine Mutimbuzi hafi ya quartier Carama. Intandaro ya vyose n'abapolisi bariko bakubagura umunyagihugu umushoferi yunguruza abantu na taxi ku kiraro Gikoma bashaka kumwaka igiturire kuko yari yarengeje abantu yarapakiye muri iyo modoka yiwe. Muri ako kanya umukuru w'umugambwe APADER n'umushingantahe Gabriel Banza Witonde yasavye abapolisi ko boca amande uwo mushoferi akayariha muri OBR. Abapolisi ivyo ntibashaka kuvyumva. Abapolisi rero baca bururutsa bari muri ya modoka bose, ariko umukuru w'umugambwe APADER asubira gusaba abapolisi ko bobamenyesha igihano bagira bahe nyene imodoka canke umutaximane mu gihe n'abantu banse kumuriha kuko hatari bwashikane iyo baja, kandi bikaba vyanaboneka ko abapolisi bagira bahohotere uwo nyene imodoka. Muri ako kanya abapolisi n'agashavu kenshi niho babaza Gabriel Banza Witonde icari. Bamubajije bati urinde wewe wegera umuvugizi w'abantu
niko abapolisi baba babajije Gabriel Banza Witonde. Gabriel Banza Witonde arongoye Padiri yarishuye abapolisi arabidondora babwira ko ari umukuru w'umugambwe Padiri ku rwego rw'igihugu. Abapolisi baciye bamusaba akarangamuntu arayibaha, baca basubira bamusaba badge nawe ababwira ko atayagendanye. Abapolisi baciye bafata ya karangamuntu ya Banza Witonde barayitabagura. Ubwo nyene abapolisi baciye barengera kuri Gabriel Banza Witonde batangura kumuhwata barahuragura bamukubita amasentire bambaza bamucumita iminwa y'inkoho n'imigere ahabishe aharyoshe hamwe n'ahandi hose. Abanyagihugu babibonye rero baciye bashwa baduka bararekera bararengwa barankira abapolisi ko babandanya gukubita Gabriel Banza Witonde kuko ataco ariko arazira. Abapolisi barambaye urwaga bacika nk'abariye Amavubi baca bafata Gabriel Banza Witonde bashira mu modoka bamutwara nk'abamanyuruje, ariko bamwe mu banyagihugu baraho barigeze ko iyo bagiye kugirirwa nabi nabo baca bafata iyindi modoka bakurikira imwe y'abapolisi yari itwaye Gabriel Banza Witonde nk'uko vyemezwa baraho baduhaye amakuru. Bonyuma rero babuze uko babigenza, abapolisi baciye baja guterera Gabriel mu gasho ka zone Kinama, niho isaha 7 z'ijoro n'iminota 10 abapolisi baza kurekura Gabriel ngo atahe nawe aranka gusohoka gasho kuko hari mw'ijoro atinya kugirirwa nabi. Mu gatondo ko kuri uno musi tariki 9 kwezi k'umunani 2024 abo Gabriel Banza Witonde yabaza ico azira barabura na kimwe bamwagiriza baca baramurekura, naho nyene bamuteye ubwoba ko atabubasha na bumwe afise bwo kuvugira umuntu. Bishika ubu Gabriel Banza Witonde ari ku musego mu bubabare bwinshi n'ibikomere ku munwa no mu mugongo kubera vya bisentire vy'igipolisi bamuhuraguza hamwe n'ibigeri. Umukuru w'umugambwe Padiri rero akaba asaba abapolisi bamukubaguye ko bokurikiranwa bagahanwa, ndetse agasaba kandi ko n'amabi y'abapolisi bakorera abashoferi ku kiraro ca Gikoma y'abugorovye yohagarara, ndetse bikanamenyekana ko bariko bagira abantu nabi nk'uko nawe bamuhuraguye. Yandi makuru twabateguriye, Umutama Gaspari Basigane yaraye yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba. Ari amakuru ajanye n'ihagarikwa ry'umwunganizi w'umunyababanga mukuru wa leta ni assistant du secrétaire général de la gouvernement ni Gaspari Basigane yafashwe n'iperereza ku wa 4 w'indwi yahera ahubwo hari ku itariki ya mbere kwezi k'umunani. Ejo haheze Gaspari Basigane yaracishijwe muri parike ya Carinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba. Agatabo ku wa mbere uheze ku itariki ya 5 Gaspari Basigane yarabagojwe mu mabanga yari amazemo imyaka 19 yasubiriwe n'umupfasoni Tekla Kabuye. Gaspari Basigane ni umutama ariko arakwiza imyaka 71 uyu mwaka, asanzwe afise indwara ikomeye kandi idakira imubangamiye. Ejo yitavye muri parike yaronze kandi yajugumira nk'uko bivugwa nabiwe, bibaza ko kuba yaramaze imisi hataronswe imfungurwa zijanye n'indwara yiwe ari vyo vyamusonze. Ubwoba ni bwinshi mu baryango ba Gaspari Basigane aho ashobora no kugwa mu mpimba. Amategeko y'u Burundi aremera ko abantu bageze mu zabukuru kandi banafise indwara zikomeye nk'uko kwa Gaspari Basigane boroherezwa bakaburana bidegemvya. Niba n'ubutegetsi butinya ko Gaspari Basigane atoroka, ntaco buza ko bamuhana abapolisi bamucungira muhira, ariko umuryango we akaba ari wo umukurikirana. Vy'ukuri n'igicoba gituma umutegetsi bufata nabi umutama yabukoreye nk'umubwizigirwa iyo myaka yose ishika kuri 19. Kugeza ubu ntiyaramenyekana ica Gaspari Basigane ariko arakurikiranwa ko aracavugwa ibijanye no gutanga ordre de mission cane cane zoba zahawe baherekeje Ombudsman Laurentine Kanyana bakaca bigumira muri Korea y'ubumanuko. Twari nk'umuco rero ukwiye tuzobibasangiza. Ikindi mumenya nk'uko twanabigarutseho ku buryo bw'imfunyapfunya, reka tubabwire ko hari akabazo kariko kibazwa muti vyifashe gute. President Ndayishimiye bagiye gufata mu minwe ikibazo c'intwazangabo zitanu zo muri BSP na Agapi zifunzwe zizira amafaranga yatanzwe na Perezida w'igihugu ca Chad. Twaheruka kubahereza inkuru zibiri zijanye n'ihagarikwa ry'intwazangabo zitanu n'igisongereza c'intwazangabo kimwe bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba bagirizwa ko bagabuye nabi amayero 30 basigiwe na President Mahamat Idriss Deby wa Chad, abashimira ko bamucongereye neza igihe aheruka mu gihugu c'u Burundi. Abegereye abo basirikare n'abapolisi bagiriza abatwara BSP na Agapi General de Brigade Richard Banyankimbona batazira kirapa
Lutazira General de Brigade la Police Alexandre Muyenge batazira Manalex ko bashavujwe no kuba bataronse nabo kuri ayo mafaranga bagaca barondera ivyitwazo byo gufungisha izo ntwazagabo zitanu. Amatwe dusumira inkuru twanabasangije ari nahanahanwe rwose. None amasoko yemeza ko President Ndayishimiye yashinze umuyobozi mwishikira wiwe General de Brigade Risisi Ndayihebura gukurikirana gutora umuti w'ico kibazo. Parike vyarayigoye kuronka icaha ishira kuri abo basirikare n'abapolisi, ica yandika ko banyuruje amatungo y'igihugu ndetse icaha kidasiguritse mu gihe hari ikibazo co kugabura bayahaye bita agafanta biherewe na President wa Chad, kandi parike ikaba idasigura ingene ako gafanta ari amatungo y'igihugu. Amategeko yo gufunga abo bantu yoba yaragumye atangwa muri parike n'abano batwara PSP n'agapi, ndetse tukazobanira gukurikirana no kubasangiza ibijanye n'iyo nkuru ndetse ni ibizovamwo. Hari ayandi makuru menshi ariko haravugwa, reka nayo tuyagarukeko. Mu bimenyeshamakuru bigiye bitandukanye nabo bariko barandika. Ikinyamakuru Harris News candikira ku rubuga Facebook naco kivuga ko mu Kayanza hari umugabo w'imyaka 57 wo ku mutumba Mfunda muri komine Muruta yari yapfuye yiyahuye. Bande yaho bakaba basanze yapfuye ngo hari amacupa 2 y'inzoga Savana n'agacupa k'umuti witwa Roketo ukoreshwa mu gupompa ibiterwa nk'uko amakuru aba mu kibana kemezwa n'abajejwe intwari Muruta abimenyesha. Ayo makuru nyene avuga ko uwo mugabo yitwa Ntirampeba Zaburo yavuye muhira mu gitondo, avuga ko agiye gusoroma icayi atorwa isaha 1 y'ijoro aho yiyahuriye nko ku birometero 3 uvuye muhira aho yaba. Mu kibaniro bakaba bikeka ko imvo y'uko kwiyahura yoba hari amatati yo mu muryango. Uwo yiyongereye ku bandi bantu 7 biyahuye muri iyo komine kuva mu kwezi kwa gatanu kwa 2023 shika mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka. Mwishyiramwe abagabo mu gahinda Boniface Nduwimana rirongo yavuga ko batera ivyatsi ikintu cose kiza guhungabanya umubano mwiza mu miryango, akabasaba abajejwe intwaro gutanga inyigisho zo kugira umubano mwiza mu miryango zigaherekezwa n'abahinga, kuko ngo nk'igihugu caciye mu ntambara ugasanga imitima ya benshi yaragiyemwo kurinda bituma arico umuntu ashaka gukora atagira amakenga, bituma ngo mbere n'abihebura. Haribazwa niba igisabo ca Fabrice Manirakiza coba carumviwe. Hari inkuru yagiye ahabonera Fabrice Manirakiza asaba umukuru w'igihugu ko basanura isoko nkuru ya Bujumbura ku mafaranga angana miliyaridi 50 y'amarundi akabubaka ibibanza 1000. Mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye asaba ikigo kijejwe inyubako buha ko co kwicara na Fabrice Manirakiza bagashiramwe imitwe kuri uno wa 4 igenekezo rya 8 Myandagaro. Harabaye umubonano wahuje Fabrice Manirakiza asanzwe arongoye ishiramwe baka Nation Group hamwe n'urongoye ikigo buha Leonidas Nibigira mu ntumbero gutegura kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ku buhinga bugezweho. Urongoye ikigo buha akaba yarabanje gusigurira ishiramwe baka Nation Group ibikorwa bari bamaze gukora mu isanurwa y'isoko nkuru ya Bujumbura. Intambwe muri ivyo bikorwa bikaba yarakiriwe neza n'ishiramwe Manirakiza arongoye. Umubonano ukaba waheze bumvikanye ko yagiye gushirwaho integuro y'amasezerano n'uruhara rw'umwe wese mwishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi hatarenze igenekezo rya 14 Myandagaro 2024. Abarundi n'abanyabujumbura boba biteze ko isoko yoba igiye kuvugururwa. Tukazogaruka kuri iyo nkuru bivanye n'ibaba biriko biravugwa ku makuru mashasha agezweho. Mu kinyamakuru Bonesha nabo bavuga ku nkuru zigiye zitandukanye ngo BRB iriko irakoranga ibishoboka vyose kugira isubiriza inoti z'ijana. Inkuru y'igihugu BRB ivuga ko kw'isi yose amabanki makuru akurikirana urugero rw'amafaranga bari mu gihugu ku munsi uko angana. Beraremini Bacinona avugira banki nkuru y'igihugu BRB avuga ko kubijanye n'inoti z'ijana banki iziko izo noti zikenewe kongerezwa ndetse n'ibikenewe bitari bike kugira zisubire gushirwa mu gihugu biramaze gukorwa vuba cyane. Izo noti z'ijana zikenye zizosorwa. Bacinona ndagahamagarira abantu ko
mu kurindira ko izo noti zisohorwa boba barakoresha bingorongoro kuko ngo vyovyo birahari, ariko kandi bakijukira no gukoresha ubuhinga bwa none bwo kuriha kuko nabwo bukoraniriye inoti zononekara ndetse zikanatakara. Uwavugira BRB avuga kandi ko izo noti ziba zifise n'ikiringo zishobora gukora bivanye n'ingene zagumye zikora hanyuma zigasubirizwa, nayo mu kuzisubiriza uwuyifise azitwara mw'ibanki abikamwo canke ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana bafisemwo ububiko nabo bakamuhindurira bakamuha inoti zindi kandi inshasha. Mu bindi tugiye guhereza ko nuko Parsem iriko ishima ingingo yo kwinjiza isukari iva hanze y'igihugu. Iryo shirahamwe inyuma yo gusemerera incuro nyinshi cane rikaba rinahamagarira abarundi guca urwego no guhindura ingendo kugira bashike kw'iterambere rirama. Parsem rirongowe na Faustin Ndikumana irashima ingingo y'ubushikiranganji bw'ubudandaji irekurira umugwizatunga kwinjiza isukari iva hanze y'igihugu. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe akavuga ko bishobora gufasha kwinjiza amafaranga mvamakungu, gasaba ko leta yorekurira abandi badandaza isukari ndetse bakinjiza isukari kugira ngo bisahirize mu iterambere ry'igihugu. Faustin Ndikumana akavuga ko ibijanye n'urudandazwa rw'isukari vyavugwamwo ibiturire, ariko agashima kandi ko ivyo biciye bijana n'ingingo ya BRB yo kureka amazu avunjirizwamwo amafaranga mvamakungu bureau de change agakora. Aha rero duhereje aya makuru, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri uyu mugoroba. Iyi ni imboneshakure yanyu mukunda kandi yacu Hejuru TV, fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonako, kandi wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa nayo tubagezaho iminsi yose. Mana ibahezagire.